Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro. Iki kiganiro kiri mu rukurikirane rw'inyigisho zitwa Itara. Kabanezerewe cyane no kubana namwe, mwagize neza kuba hafi kugira ngo mugikurikirane. Turi muri ka gace kerekeye akaranga k'Imana canke amajambo atandukanye yakoresheje mu ijambo ry'Imana kugira ngo adusigurire canke adufashe gutahura Imana icarico. Muri kino kiganiro nkabanja kuvuga kukuntu Imana yamyeho kandi izokwamaho, Dieu d'éternité en éternité. Nitwa Cher niyo nizigiye, nkabanezereje no kubana namwe. Turasoma muri Zaburi igice ca 90 ku murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri, niyo 200 tuza kwishimikiza mu kiganiro c'uyu munsi. Aho mpejeje kuvuga Zaburi 90 kuva ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa kabiri havuga ngo mwami wamye uruburuhukiro bwacu uhereye ibihe byose, imisozi itaravuka utaribaruka isi n'ibihugu, uhereye ibihe bidashira ugashitsa ibihe bidashira, uri Imana. Agace tuza gushira kw'inguvu cane naka kavuga ngo uhereye ibihe bidashira ugashitsa ibihe bidashira, uri Imana. Mbega kuvuga ko Imana yamyeho kandi izokwamaho bisigura iki? Muri make hariho ibintu bishika nka bitanu umuntu yokura muri iri jambo. Icambere bisigura ko Imana itagira intango kandi kwitagira n'iherezo. No kuvuga ko Imana ntiyaremwe kandi Imana ntizopfa, kuko ikiremwa nico gishobora kugira igihe kanaka gitangurira kubaho. Mugabo Imana ntiyaremwe nico gituma itagira intango, ntaho yahereye kandi ntizopfa. Ica kabiri, iri jambo risigura yuko atagihe na kimwe Imana yigeze kuba itariho. Nta na hamwe vyigeze bishika ngo Imana ibitariho. Mugabo kandi nta n'igihe bizokwigera bishika muri kazoza ngo Imana ibitahari. Yamyeho kandi izokwamaho. Ica gatatu twokura muri iri jambo nuko hari igihe muri kahise atakindi kintu na kimwe cari kihari atari Imana. Ariko iyo Mana yari mu butatu nkuko ijambo ryayo rivyerekana. Ibindi vyose hariho igihe vyigeze kuba bitahari. Ico gihe atabindi vyari bihari, hari Imana gusa. Ibindi bimaze kuboneka, bimaze kuremwa, haca haba Imana n'ivyo bindi. Twebwe twinjiye mu buzima dusanga Imana ihari, dusanga n'ibindi bintu vyinshi bihari. Ariko hari igihe atakindi kintu cari kihari atari Imana. Ica gatatu dukura muri rino jambo nuko Imana itaganzwa n'urukurikirane rw'ibihe. Imana ntigendera muri bwa buzima bwo kuvuga ngo ejo haheze, uyu munsi, nejo haza. Burya kugira ngo tugabure ibihe mu masaha, mu minsi, mu mezi, mu myaka, biterwa nuko ibintu bigiraho bihera bikagiraho biherera. Iyo ugiye muri ubu buzima bwo kuba utagira intango ntugire n'iherezo, ibi bintu vy'amasaha, ibi bintu vy'amezi, ibi bintu vy'imyaka ntibisubira gukenegwa. Imana ikorera hanze y'igihe, Imana iri hanze y'igihe. Imana ntiganzwa n'urukurikirane rw'ijoro n'umurango w'imyaka, rw'amezi n'ibindi n'ibindi. Icanyuma bisigura yuko Imana ifise umwanya wose. Imana ntiyihuta, Imana ntahigirije, nta kintu kigira kiyitware. Murabona ko hari igihe umuntu avuga ngo ndakwiye kubanza guheza ibi bintu imbere yuko umwaka uhera, ndashaka kuzoshika kuri ibi bintu imbere yuko mpfa. Imana ntiri muri urwo ruhagarara rwo gusiganwa n'umwanya. Umwanya irawufise kandi irafise n'ubushobozi bwo gukora ikintu cyose ishatse nkuko tuzobibona. Ni Imana ihangamye, ni Imana iri stable, ni Imana itekanye, ni Imana idahungabana. Aya majambo mu vy'ukuri naho ndiko ndayavuga ndemeza yuko atoroshe gutahura. Namwe muravyumva ko bitoroshe kwinjiza ibintu nk'ibi mu bwenge bufise aho bugarukira. Gutahura umuntu canke ikintu kitigeze kigiraho gihera kandi wewe hari aho wahereye biragoye cyane. Ni nkuko novuga ngo ikintu canke umuntu arafise akarimbi mu buzima, arafise aha umunsi wo kuvuka, agira umunsi wo gupfa. Ukuntu ameze rero ntivyoroshe ko atahura ikintu kitagira akarimbi, kuko kiranyuranye nuko atahura ubuzima nuko ubwenge bwiwe bukora. Murabona nko ufata ima iyo abariza ubwenge, ima ry'amazi vyo rigora cyane gusigura ibahari, l'océan. Kuko ocean irarengeye cyane ima ry'amazi, ni ibintu bisiga ubwenge. None rero novuga ko n'Imana
ari gisigabwenge, irarengeye ubwenge bwacu, kandi mu vy'ukuri n'ivyo yahishuye ku neza yacu ni bike ugereranije n'uko ingana, kuko hariho ivyo tutoshobora kumva, wanashaka n'ivyo yahishuye harimo ibidusiga, ariko kuba bidusiga ntibisigura ko atari vyo, ahubwo bigaragaza ikindi kintu, bigaragaza ko Imana twizeye ari Imana ikomeye cyane, bigasubira kutwereka ubunini n'uburemerezi bw'ubuntu yatugiriye, kuko tudakwiranye nayo. Hariho inkurikizi kuri ano majambo, inkurikizi novuga zitatu nyamukuru. Nimba twizera ko Imana yamyeho kandi izokwamaho, tukizera ko atagihe na kimwe yigeze kubitahari, kandi ko atagihe na kimwe kizoshika ngo ntibihari, tukizera yuko hariho igihe atakindi cari kihari atari Imana gusa, tukizera yuko yamyeho ibihe byose kandi izokwamaho ibihe byose, hariho ibintu n'imiburiburi bitatu dukwiye kugendera bitewe n'iri jambo. Icambere ni umutima wo kubaha Imana, gutahura ko Imana imeze gutya biragusubiza hasi, ukumva ko Imana ari yo kubaha by'ukuri, ni Imana yo gutazira, ni Imana yo gushemagiza, kuko irahambaye, irakomeye. Nano majambo ndiko ndakoresha irahambaye, irakomeye, ntashobora kuyivuga neza uko iri, kuko n'amajambo yahinguwe n'abantu, akoreshwa mu bijanye n'ivyo abantu batahura bingana nuko bangana. Imana irarengeye ubwenge bwacu, Imana n'igitangaza. Ijambo rya kabiri no guca bugufi. Mu vy'ukuri uko umuntu atahura Imana niko yitahura. Burya Imana iri kwirihishura mu ijambo ryayo, ivuga ingene ikora, ivuga imigambi yayo. Hari ukuntu iyo ubisomye ukabitahura, ukihindukizako, ukabona nawe ingene ungana, ivyiyumviro vyawe aho bigarukira, ubumenyi buke ufise, ivyo ushoboye aho bigarukira, bica bigucisha bugufi, kuko utahura ko uri muto cane imbere y'ubunini bw'Imana. Mugabo rero muri ubwo buto bwacu nyene ugasanga Imana yaratwiyegereje, itugira abantu bayo, itugira abana bayo, ugaca utahura kurushiriza rya jambo ry'ubuntu. By'ukuri Imana yatugiriye ibintu tudakwiriye na gato. Reka ngaruke ku bunini bw'Imana. Mu majambo y'ikirundi, iki kintu cyo kuvuga ngo Imana iri éternelle, le Dieu d'éternité en éternité, no cita ubuzira ntango canke bujana n'ubuzira herezo. Imana ntigira intango kandi ntigira iherezo. Iri jambo kutagira intango no kutagira iherezo, l'éternité yo muri kahise niyo muri kazoza, ubishize hamwe ni vya bindi nyene bica birengera ubwenge bwacu. Ariko hariho umuhinga, umuntu yagerageje kwiyumvira ukuntu twobigereranya kugira ngo twumve ubuzira ntango, ubuzira herezo icari ico. Yavuze ngo ni nk'uwofata ikigenda juru, biriya bintu bakora bigenda mu kirere bikagenda kure, kigendera ku muvuduko w'umuco. Umuvuduko w'umuco ni umuvuduko munini cyane, ni birometero ibihumbi amajana 299 n'amajana 792 ku musegonda. Iyo umuco urashe ugendera ku muvuduko w'ibirometero ibihumbi amajana 299 n'amajana 792 ku musegonda umwe. Acavuga rero ngo ni nk'uwofata ikigenda juru kigendera kuri uwo muvuduko ku musegonda, ni hafi ibihumbi amajana 3 vy'ibirometero ku musegonda umwe, agaca kirungika ngo kikagenda nk'imyaka ibihumbi 100 kidahagaze. Mwibuke iki kintu kigenda ibirometero ibihumbi amajana 3 ku musegonda, kiragurutse kimaze imyaka ibihumbi 100 kidahagaze. Acavuga ngo ufashe iyo myaka ibihumbi 100 iheze ugacuraba aho kigeze, ngo usanga kikiri hajya ku ntango hamwe nyene cahera. Kubera l'éternité, ubuzira herezo, ni ikintu kirekire cyane, namwe muravyumva kitagira iyo kigarukira. Naho umuntu yoba yaramvye gute, ubigereranije n'iki kigeragezo turako turavuga, uza gusanga ubuzima bwacu ni nk'akaburungu gato cyane kadashobora no kubonekera ijisho. Ni buto ugereranije n'ubuzira herezo. Twebwe twara dukwiye guca bugufi cyane, kuko naho umuntu yoramba nta ushikana imyaka amajana 2. Kandi niyo myaka 100 uza kuyishikamwo waramaze kumererwa nabi, umubiri wararushe, ugasanga umuntu kubw'ubusaza nta n'ikintu acishoboje, ibintu byose barabimukorera. Mugabe iyo myaka sinabenshi bayishikako, ariko Imana yo
ntigira intango, ntigira iherezo, ni le Dieu d'éternité en éternité. None rero gutahura Imana ko yamyeho kandi kwizokwamaho ni ijambo riducisha bugufi, kuko vy'ukuri ni ikintu kirengeye ubwenge. Ijambo rya gatatu nk'inkurikizi yo gutahura no majambo ni ijambo ryo kurema no kuvuga gutekana, kuko iyi Mana turiko turavuga niyo yahindukiye muri bika ko twabiganiriye mu kindi kiganiro, kandi ijambo ry'Imana rirabishingira intahe. Yarahindukiye yigira umuvyeyi wacu, itugira abana bayo. Imana ibaye umuvyeyi wawe ikaba ari Imana itazokwigera itabaho, bisigura yuko utazokwigera uba impfuvyi. Nta na rimwe tuzokwigera tubaho tudafise umuvyeyi. Washaka ubuzima bwacu buzorinda buhera bwa hano kuri iyi si akiraho, aba ari twebwe dupfa. Mugabo nuko gupfa kwacu tuzoba tugiye kumukorokera mu minwe kurusha. Naho tuzoja kuko aganje iyi si iboneka akaganza n'isi itaboneka. Nukuvuga ko umwana w'Imana wese yaramaze gushika mu buzima bwo kugira umuvyeyi atazokwigera atakaza. Abantu badufitiye ikimazi uyu munsi, baba abavyeyi, zaba inshuti, abagenzi n'abandi, hariho igihe tutazoba tubafise. Nitutabatanga gupfa bazodutanga gupfa. Noneho murabizi ko hariho nabo twamaze kubura muri ba bantu bari badufitiye ikimazi cyane. Bamwe muri mwebwe muriko murumviriza no majambo mwarabuze abavyeyi banyu. Kubera iki? Igituma tubura abavyeyi nuko batameze nk'Imana, ntibamaho, barafise igihe cyo kubaho hanyuma bakava mu buzima. Ariko iyi Mana turiko turavuga nta na rimwe izokwigera kuba ihari. Imana yatugize abana bayo, bisigura ko tudashobora kuba impfuvyi. Nashaka mbere nce ndangiza kuri rino jambo nyene. Kuri umwana w'Imana ni ikintu ciza cyane wahisemwo, kandi ndagusaba ngo ntugahirahire ngo udohoke kwibanga ry'agakiza. Wagize neza kwakira agakiza, ufise inshuti itazokwigera iguta kandi itazokwigera itabaho. Nukuvuga atari wowe uyivuyeko, Imana ntahizoja. Numugenzi muzobana muri ubu buzima, mubane no mu buzima bw'ibitaboneka. Vya bindi tudatahura, mbega umuntu apfuye abagiye he? Kuko tuzi ko n'urupfu ruri munsi y'ububasha bw'Imana. Aho naho umuvyeyi wawe muzoba muri kumwe. Murumva ko vy'ukuri kwakira agakiza ni ikintu ciza gose ku buzima bwaha kw'isi no ku buzima bw'inyuma. Ica kabiri no gutekana. Reka dutekane kuko turazigamwe. Hari ijambo rivuga ko Imana yiyemeje kuzigama abantu bayo. Ni Zaburi 34 ku murongo w'indwi havuga ngo umumarayika w'Uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha kugira ngo abarokore. Iyi Mana nyene yamaho yarafashe ingingo yuko izokwama ikikije abayubaha kugira ngo ibarokore. Nta kuntu na kumwe uzokwigera ubaho udakingiwe, kuko Imana ntayizoja, iri hose kandi ishoboye vyose kandi yamaho. Ica gatatu ndagutera intege ngo umaze kuremeshwa mu Mana, kuremesherezwa mu Mana no gutahura no majambo, fasha abandi kuyatahura kugira ngo nabo bashobore kurema, bumve yuko ubuzima bwabo atari ikintu cyo gupfa guhungabanya gutyo nyene, kuko Imana ari Imana tahija kandi yiyemeje gukingira abantu bayo. Nkemu w'Imana abandanya kwigisha, abandanya gutahuza, avyinjize mu buzima bwawe kugira ngo biguhindure, noneho ushobore gushika ku rugezo rushasha rwo kugendana n'Imana, utahura neza Imana icarico. Imana ibahezagire.